Mbaje kubaha kaze inshuti banywanyi bacu kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboresha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV turi kugenekerezo rya 17/0 umwaka wa 2024. Aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikana amakuru atebwa tujya tugaruke ko ngaha mu gihugu cyacu Burundi mu nyuma zuko ibiriko biraba ngaha mu gihugu cyacu Burundi vyose abategetsi bo ngaha iwacu barazi ibijanye n'amakuru akomeye cyane atari make ariko arakwiragizwa ariko amwe muri ayo makuru akanyigizwa kumva z'umutekano w'abanyagihugu. Munyemerere tuze kubigaruka ko muri ayo makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Umugwi w'inyeshamba Reddit yabaruhesheje gufata ingingo ikomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi mu bisata bitandukanye n'ubwo ayo makuru ariko aranyegezwa. Twagerageje kurondera umuvugizi w'igisirikare cyacu cy'u Burundi kugira ngo agire ico amenyesha, gushika ubu ngubu rero ntarashima kugira ico atangaza mu nyuma zuko wewe avuga yuko nawe nyene aciriko arakora amatoza kuvyerekanye n'amakuru y'ukuri ryo kwizegwa ari nayo nyene tugira tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Mbahaye kaze. Eka rero nsubirenda gwe kaze inshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze inshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abatwumviriza muri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze inshuti munywanyi wacu kuri mwese mumviriza amakuru yacu muri ngaha mu gisagara c'ubudadaje Bujumbura. Muhawe kaze. Eka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kubatarabikora kaniko karyo ndagusoma no kumusi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazo jyana nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayera amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane adushikiye ku kibuga c'indege citiriwe Dada i Bujumbura muri aka gatondo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba atswe kugandagurwa mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero afise urugendo na cane rwamushikanye mu gihugu ca Gabo. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahigwa n'abatari bake na cane bamwe mu bategetsi bakomakomenga mu gihugu c'u Burundi bikitirirwa umuhari w'inyeshamba Reddit. Nubwo biruko abategetsi batari bake mu bikekwa harimwo n'abegereye umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye bategerezwa gutangaza ikintu gikomeye cyane iyo bari Coupd'etat canke igandagurwa, bakavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yahagaze umutima nk'uko babitangaza ku rupfu rw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza ubwo abasendedefdd bari begereye Perezida umuhisi Petero Nkurunziza bagira ico bashikirije nyuma y'umunsi umwe agandaguwe. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru atebwa turi buze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Dufatiye ku makuru avuye ku kibuga c'indege citiriwe Dada i Bujumbura, biraboneka yuko umutekano umeze nabi. Ni mu nyuma z'indyane zejeje iminsi itari mikeyi havuyemo no kugara imibe ku mpamvu ya Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze amenyesha abo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, niko bamenyesha kandi bagaragaza umubabaro. Tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Umutekano wongerejwe mu nyuma z'amasase ashika abiri yumvikanye ku kibuga c'indege citiriwe Dada i Bujumbura, aho nyene bikekwa yuko hoba hari umwasi. Nubwo biruko bamwe mu basirikare twagiranye ikiyago bamenyesha yuko rero abasirikare bariko barakora ibikorwa bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ari bishinze kandi bakishira mu kagwi kishinze gutembagaza no gukura ko intwaro y'agature ya Perezida Evariste Ndayishimiye, niko babimenyesha bagaragaza umubabaro. Tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Evariste Ndayishimiye ashobora gukorwa mu ndege mu gihe yoba ashitse ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Dada i Bujumbura. Kuri iri gerekerezo umwe mu bahanuzi biyo yasubiye kumurungikira ubutumwa amubuza kuzururukira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ku kibuga c'indege citiriwe Dada i Bujumbura. Umwe mu bahanuzi biwe yasubiye kumusaba kugira ngo nanone ashike ngaha amahoro azoce yororukira ku kibuga c'indege mu gihugu ca Tanzania, niko amasoko yacu avyemeza.
Reka rero mbibutse yuko ibi vyose nubwo biruko mu gihugu ca Tanzania hariyo umugambwe wa CCM wahora utanga amategeko atari makeyi ku gihugu cacu Burundi, aho biboneka yuko uyu mugambwe nyene nawe woba waratewe agashavu n'ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yamara kandi yama ashikiriza. Nubwo biruko mbibutse yuko uyu mugambwe na cane cane ukorana n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika, nakatari gakeyi. Uwo mugambwe nanone wahora ukorana n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi, bitakorohera abatari bakeyi kuba nanone bokibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo guhagarika nanone uyu mugambwe mu bikorwa vyo kwibonekeza umwanya iyo Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yirurukiye kuri ico kibuga c'indege mu gihugu ca Tanzania, niko amasoko yacu yemeza. Ayandi makuru akomeye cyane turuze kugaruka ko turaza kubabwira ko bagize uruhara rukomeye cyane mu gutembagaza ubutegetsi ariko bigaca vyanka mu mwaka wa 2015. Evariste Ndayishimiye hari ivyigwa vyinshi bitari bikeyi ariko arafatira mu gihugu ca Gabon mu nyuma z'uko ico gihugu uwasubiriye na cane cane Ali Bongo vyaboneka yuko nawe nyene ari uwatangaje ikudeta. Vyoca bimera bite mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ho batangajwe kudeta nyuma yuko wewe ubwiwe yama yiyamireza ibikorwa bitandukanye vyo gutembagaza ubutegetsi, ariko bidatevye yaciye abona yuko ivyo vyose bitazohera. Yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kwiyungayunga n'abagerageje kandi n'abakoze ivyo bikorwa bitandukanye vyo gutembagaza ubutegetsi. Muri Gabon mwarumvirije inkuru iteye ubwoba na cane cane ku vyabaye mu mwaka wa 2023. Haciye igihe kitari gitoyi bibonetse yuko abanyagihugu banezerejwe n'intwaro nshasha, ni mu nyuma z'uko bayobowe na Perezida mushasha vy'imfatakibanza. Ibi rero bishobora no kwadukira kandi bikabanga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu cacu Perezida Evariste Ndayishimiye asabwe gutanga imihoho n'abatari bakeyi kandi bakemegeza yuko ivyo ariko aragerera abarundi ari ibintu bizotuma twisanga na cane cane turi igihugu kibandanye gitera inyuma aho kubandanya tugira ico dushikako. Mugabo ndakubwire ibibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu gutwara igihugu cacu Burundi, biboneka yuko bobo bose boba ari abasuma nk'abandi. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arayavuga yuko ibikorwa vya Perezida Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atagikorwa na kimwe kizotwega na cane cane ivyiza nga mu gihugu c'u Burundi, aho biboneka yuko ibikorwa vyose bimwe bimwe bizobandanye bikwega indyane n'ibindi bikorwa bitandukanye. Mbahaye ikaze muri iki kiyago n'abamenyesha makuru bacu bakorera nga mu gihugu c'u Burundi, bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politike, abashingantahe bakomeye babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu gutwara igihugu cacu Burundi bategerezwa guhindura ingendo. Nyuma y'ibi vyose biriko birababaje cyane ivyo twaraye tubonye. Perezida Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko rero gushika ubu ngubu hoba hari umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Guhagarika umutima wa Perezida Evariste Ndayishimiye no guca abarundi umugongo. Biboneka yuko umugambi mubisha wateguwe n'abasirikari batari bakeyi na cane cane abizigirwa b'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gusa dufatiye ku yari ayo makuru n'ibindi vyotuma tugira ikizere kubijanye n'ibiriko birakwiragizwa. Nakatari gake vyavuzwe yuko bagiye gutangazwa ikudeta ariko tukarindira tugaheba. Nakatari gakeyi hatangajwe ibintu bikomeye nga mu gihugu c'u Burundi ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, ariko abanyagihugu bakarindira bagaheba. Nakatari gakeyi havuzwe amakuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atse kugandagurwa, ariko ubu tukaba dukengurukira Imana yuko yagize ico ikoze kubijanye n'iyo migambi y'abariko barategura iyo migambi itandukanye yo guhagarika umutima w'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Nubwo biruko ivyo vyose ntibizohera mu biganza vy'uhoraho, mu nyuma z'uko biboneka yuko umwanya ku mwanya igihe coba gishitse, niko abahanuzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye bamenyesha. Mbibutse yuko ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yarahejeje indwi zibiri mu makungu mu mwaka wa 2023, yaganutse nga mu gihugu c'u Burundi yagiriza bamwe mu bahanuzi biwe kugira ico bashikirije, bamwe akabagiriza yuko ko bari ugutera ubwoba. Vyaciye bikwega uruhagarara n'indyane zitari zikenga mu gihugu c'u Burundi.
vyabonetse yuko ivyo abo bahanuzi bavuze abatari bake vyabakozeko. Niko amasoko yacu mubegereye mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amenyesha. Gushika ubu ngubu rero biriko biravugwa yuko rero kuva injyane zitandukanye hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda zatangura, vyaciye biboneka yuko hagati aho abari bikitse mu kiza co kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye baba babonye akaryo keza, ivyo vyose bizoca vyagirizwa igihugu c'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane dufise yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye na bamwe mu batari bake nka Sumambike wiwe gushika ubu rero barizera yuko ibikorwa bitandukanye biriko birategurwa n'ico gihugu c'u Rwanda. Dufatiye ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira, vyabonetse yuko igihugu c'u Rwanda n'ubundi nyene mubwo nanone hari haheze iminsi itari mike ubwo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yagambaniwe n'abatari bakeyi. Mbibutse yuko General Bunyoni nawe nyene adapfungiwe ibijanye n'ivyo yagirije vy'ukuri, ahubwo nyene apfungiwe ibijanye n'imigambi ikomeye cyane itandukanye. Harimwo umugambi wo kumenya ivy'urupfu rw'umuyisi Perezida Petero Nkurunziza, umugambi ukomeye cyane ku mabanga y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye vyashobora gukwega akarambaraye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Rwanda coba gifise uruhara rukomeye cyane mu gutanga General Bunyoni agatabwa mu mvuto. Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyigeze yiyumvira uko kungene igihugu c'u Rwanda kibandanye kigerageza kugira ivyo gishikiriza ku gihugu cacu Burundi no gutabarana mu bikorwa bitandukanye. Evariste Ndayishimiye wewe yafashe ingingo ikomeye cyane yo kwagiriza icyo gihugu c'u Rwanda kuba ngo coba gifashanya n'umugwi w'inyeshamba Red Tabara. Nibitararabwe ko rumwe n'abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi, aho babona yuko rero iryo jambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibiribandanya rica umugongo igihugu cacu Burundi kandi rikabandanya ritosekaza umubano hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Mu ndwi iheze harumvikanye amakuru akomeye cyane avuga yuko rero hari ibintu bikorwa bitandukanye bitari bikeyi vyagiye biraboneka, kandi bikaboneka yuko igihugu c'u Rwanda hari vyinshi gifasha igihugu cacu c'u Burundi. Nubwo biruko Evariste Ndayishimiye atebwa akamo n'abatari bakeyi, mugabo ntagira ico yashikiriza ku bijanye no guhindura ingendo. Bibutse yuko wewe na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi bamenyesha yuko umwasi umwe rudende bafise ari u Rwanda. Biruko bunyuma z'uko Evariste Ndayishimiye yaciye ahindwa n'abatari bakeyi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mbibutse yuko umwanya ku mwanya haduka uruhagarara, akaduka ibikorwa bitandukanye ku rubibe hagati y'igisagara ca Goma n'igisagara ca Rubavu, aho ni mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Biboneka yuko bamwe bihamagarirwa imigumuko n'abandi batandukanye. Aho rero ni mu gisagara ca Goma, ubwo nyene abanyekongo baja mu migumuko ku mupaka hafi y'igihugu c'u Rwanda bakiyamiriza kandi bakashikiriza amajambo akomeye cyane kuri ico gihugu c'u Rwanda. Biboneka yuko rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi nk'umuhinga wewe adaca afata ingingo ikomeye cyane yo kugara imbibi, kandi vy'ukuri kandi biyo vyashizwe agaragara biba bica vyumvikana yuko rero umwanya ku mwanya ico bagiye gukurikira ari intambara. Evariste Ndayishimiye bitabaye uko wewe yaciye ahendwa afata ingingo ikomeye cyane yo guca yugara imbibi. Imbibutse yuko amatati ari hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda ashimikiye kubiriko birakorerwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarungitse abasirikare batari bakeyi kugira ngo babandanye bafashanya no mu gwinyeshamba FDLR ibikorwa bitandukanye vyo gutegura urugamba mu gutera ico gihugu c'u Rwanda. Niko bamwe mu bihweza ivya politiki mu karere k'ibiyaga binini bamenyesha bagaragaza umubabaro. Biruko mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe atiyumvira ukungene ariko arahendwa. Abategetsi batari bakeyi basaba Perezida Evariste Ndayishimiye guhindura ingendo, ariko wewe ataco yiyumvira. Amenyesha yuko ivyo ariko arakora vyose ari bizanira abanyagihugu inyungu. Biruko mu nyuma z'uko rero abanyagihugu bo babona yuko ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibikorwa bidakwiye,
na cane cane aho kubandanya bigira ico bishikirije nga mu gihugu c'u Burundi, ahubwo bibandanya bitosekaza igihugu cacu c'u Burundi, yoba mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere, mu bikorwa bitandukanye vy'ubutunzi, ibikorwa bitandukanye vy'umutekano, politike n'agateka muntu. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kumvikana mu majambo akomeye cyane yuko ariko ararondera uwo ari we wese atipfuza ubutegetsi bw'u Rwanda. Uwo wese arashobora gufashanya na Perezida Evariste Ndayishimiye mu bikorwa bitandukanye vyo kugira ibiganiro kugira ngo bakureko kandi bagabe ibitero bikomeye cyane muri ico gihugu c'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye abifashe mu nyuma z'uko no mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi mu minsi yaheze yashikirije yuko niyo yoshika ku butegetsi azoca agaba igitero gikomeye cyane ku gihugu c'u Rwanda. Ni gute Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ari we nyene yiteguriye urugamba kandi Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ariyo nyene itegerezwa kuja mu rugamba? Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiranye amasezerano akomeye cyane na nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ayo masezerano akaba arabana n'igihugu c'u Rwanda. Mugabe rero ibintu bihejeje gukomera cyane. Reka twigarukire kuri amakuru akomeye cyane twababwiye mu funyo ku bijanye n'ubwaha ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Biruko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyen'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo ariko aragira integuro zitandukanye, biraboneka yuko umwanya ku mwanya ashobora guhagarikwa umutima. Ivyo vyose vyoca bihera. Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu rero abatari bakeyi abamwegereye ntibashigikiye amajambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza. Abandi ntibashigikiye yuko yobandanya gutwara igihugu cacu c'u Burundi. Abatari bakeyi babona yuko ari kabuhariwe mu busuma, mu nyuma z'uko wewe ari nanone umuhinga kandi akoresha ibijanye no kuvuga amajambo akomeye cyane abanyagihugu bipfuza kumviriza. Mu nyuma z'uko Evariste Ndayishimiye yibonekeza agaragaza yuko ari we nyene ashobora kuba abandanya akora kandi atunganyiriza abenegihugu wewe nyene. Mu nyuma z'uko yagiriza abandi bategetsi bafashanya mu gutwara igihugu cacu c'u Burundi kandi akabamaramariza imbere y'abanyagihugu. Ivyo ni vyateye agashavu abategetsi batari bakeyi. Buri wese aripfuza gukura ko Perezida Evariste Ndayishimiye agashigwa ko utazobandanya amaramaza abategetsi imbere y'abanyagihugu. Niko bishikirizwa n'umwe mu bategetsi bakomakomeye bo nga mu gihugu c'u Burundi, aho agaragaza umubabaro. Mbahaye ikaze turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru ari twabateguriye. Turaza gutanga umuco kuri ivyo n'ibindi biriko birakwiragizwa. Ntimuje kure, turubuze kugaruka ku makuru akomeye cyane ahejeje kurushikira. Niye mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye abahanuzi biwe bamusaba kutururukira ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ahubwo akarurukira mu kibuga c'indege muri Tanzania, aho ni mu gihugu kibanye. Kuko amasoko akomeye cyane n'amakuru akomeye cyane adushikiye abimenyesha, birateye ubwoba. Tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.